Icegeranyo c'ishirahamwe Akad Burundi cerekana ko mu mpera z'ukwezi kwa ruheshi Uburundi bwari bufise abanyororo 12,216 mu bibanza vyategekanijwe kwakira gusa abatarenga 4,294. Ivyo rero bikaba vyerekana ko amabohero yarengewe ku bice bigera ku 284 n'ibice 49 kw'ijana. Ibohero rya Muramvya ryo ntirikigira iseganirizo kuko rishitse ku bice 827 kw'ijana. Kimwe mu bisigura ubwo bwinshi ni ifungwa ry'agateganyo rimara igihe kirekire. Abantu 5,755 ni ukuvuga 47 n'ibice 11 kw'ijana by'abanyororo ntibaraburana. Mu ibohero rikuru rya Mpimba hoho barashika 64 n'ibice 55 kw'ijana. Kuri iryo teba ry'ubutungane hiyongera ko ibibazo vyatewe n'iringanizo nshasha ry'amasentare mu makomine parke komino, aho usanga abanyororo bafungiwe kure y'ayo maparke bakamara amezi n'ayandi badashobora kuburana kubera ata buryo bwo gushikayo. Ivyo vyarabonetse mu banyororo b'Ibururi bategerezwa kuja kuburana mu maparke ya Mugamba, Songa canke Matana. Ikindi cibonekeza muri iki cegeranyo nuko naho abanyororo 400 bagirizwa ivyaha bito bito bafunguwe taco vyahinduye kinini. Abantu benshi bejejwe n'ubutungane canke abagirizwa ivyaha bijanye na politike n'ubu ntibarekugwa. Mu ibohero rya Mpimba hoho bavuga ko amadosiye yabo usanga nyegejwe canke ugasanga abari ku rutonde rw'abari kugwa n'abantu baja baramaze gusohoka ibohero, abandi bagasabwa igiturire kugira ngo baje ku rutonde.